iteka n'umunezero ntagere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nomboresha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu ni umwanya tugiye kubageza ko amakuru y'ibiriko biravugwa bigezweko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuzogaruka kuri vyinshi bitandukanye, cane cane ku mafaranga igihugu c'u Burundi caraye kironkejwe angana arenga gato umuriyaridi w'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nimbwiye kandi bivugwa yuko hari impanuro zikomeye cyane Perezida Obasanjo yatanze ku bategetsi b'u Burundi, ati abanyamitahe ntibapfa iyo bagiye. Ndaguhaye kaze rero muri ano makuru bivanye n'aho dukurikirana uherereye uri ngaha mu gihugu c'u Burundi mu ntara zigize ubumanuko, ubuseruko, uburaruko, uburengero, abadukurikirana bari hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi, abari mu makungu ya kure, mwese ndabaye kaze muri ano makuru. Ni mu gihe bizwi ko ubutunzi bw'igihugu muri no minsi buri ahatemba, ndetse kandi bikaba binavugwa ko abanyamitahe benshi batizigira kuza gushora imitahe yabo ngaha mu gihugu c'u Burundi, mu gihe bizwi yuko iyo uhageze ugabura n'igihangange kimwe mo kabiri canke se kigafatamwo igice kanaka. Mu nama rero yari imaze iminsi ibiri i Bujumbura ihuza abanyamitahe n'abafasha igihugu, Perezida Olusegun Obasanjo yahoze atwara igihugu ca Nigeria niwe yabonetse nk'umushitsi w'iteka muri iyo nama. Perezida Obasanjo yaravuze ijambo rimwe gusa ririmwo impanuro zikomeye cane. Reka tubasangize ivyo yatangaje. Olusegun Obasanjo yahoze atwara igihugu ca Nigeria asigura ko abanyamitahe badapfa iyo bagiye, ko bihweza neza iyo baja n'iyo bajana imitahe yabo. Yagize ati iyo igihugu kitorohereza abanyamitahe ntibagihonyuzamwo ikirenge. Kugira rero igihugu citega abanyamitahe baza muri ico gitegerezwa kuba kizi kubafata neza. Uyu yahoze atwara igihugu ca Nigeria yasiguye ko buri kintu cyose gifise ishingiro. Ati nimba hari ibihugu mubona vyateye imbere nuko vyabanje gushinga umushinge w'iterambere. Uwo nawo si uwundi ni intwaro ibereye. Ati kwitaho intwaro ibereye, gukomeza umutekano niwo mushinga uzotuma abarwizatunga baza mu Burundi, kuko nta muntu yojana ubutunzi bw'iwe ahantu azi yuko atazokungukira. Aha rero yakebuye kandi ko ata gihugu ciziziwe n'ibiturire cyo kwitega gutera imbere, kuko usanga ibintu vyose bikorwa mu kajagari. Aha akaba yagize ati ntidukwiye kwihenda ngo twonyegeza uko igihugu kimeze mu bijanye n'igiturire. Kenshi usanga abanyamahanga batuzi gusumba uko twebwe twiyizi. Aha rero benshi bakaba bavuga ko izi ari impanuro zihambaye cyane zama zanavuzwe, gusa ngo hakaba hasigaye kumenya ko abazibwiwe bobo bashobora kuba bazumvirije. Kuri ubu rero Uburundi bwemerewe n'ubundi muri iyo nama umuriyaridi na za miliyoni amajana z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'imfashanyo igihugu c'u Burundi gishobora kuba kigiye kuronka muri iyi myaka iri imbere itatu. Amashirahamwe akukira ONU arangurira imirimo mu Burundi yemeje gutanga amafaranga yaba umuriyaridi w'amadolari muri iyi myaka itatu iri imbere, nkuko Violette Kakyoma aserukira amashirahamwe yabishikirije igihe hariko hasozerwa ihuriro ry'iminsi ibiri y'abashikiramigambi n'abanyamitahe mu gisagara ca Bujumbura. Ayo mahera rero akaba azofasha mu bijanye no guha ubushobozi n'ubumenyi imigwi itandukanye y'abanyagihugu, harimwo abatishoboye no kugira bisununure. Mu majambo yatangaje yongeye ko ati aya mahera azofasha kandi mu bijanye no guteza imbere ubutunzi bushingiye ku buhinga bwa none, ibisata vy'indero, amagara n'ibindi. Iri huriro ryitabwe n'imigwi itandukanye yavuye mu bihugu birenga 30 vyo mu mpande zine z'isi, rikaba ryari rifise intumbero yo kwegeranya uburyo bukenewe kugira ngo Burundi bushobore gushira mu ngiro imigambi mikuru 69 bwateguye kugira ishobore kubashikana ku rugero rw'igihugu cigaburira mu myaka 15 iri imbere n'igihugu giteye imbere mu myaka 35 iza. Inzego z'u Burundi kandi zarafashe umwanya ukwiye wo kwereka abashikiramigambi n'abagwizatunga imigambi bashobora gushoramwo imitahe yabo kandi bakunguka. Aha harimwo ijanye n'uburimyi n'ubworozi, gukwiragiza amazi ya rusengo mu mihingo itandukanye y'igihugu, gukora amabarabara, gucukura ubutare, kubaka ingomero, amasoko ntangaguvu, gusanura isoko rikuru rya Bujumbura rimaze hafi imyaka 12 rihiye, kubaka ibarabara ry'indara rizohuza Tanzania, Uburundi na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ndetse n'iyindi migambi.
Hambavu rero y'amashirahamwe akukira ONU, ibanki y'iterambere y'ibihugu vya Afurika yo hagati yamenyesheje ko nayo nyene yashoboye kwegeranya miliyoni 180 z'amadolari, ijana muri ayo akazofasha mu kubaka ibarabara ry'indarayi nk'uko bivugwa na Jean Mbani, umuhanuzi w'ubuhinga mu ibanki y'iterambere ry'ibihugu vya Afurika yo hagati BDAC. Akavuga ko kandi miliyoni 80 zisigaye zizokoreshwa mu bijanye no gutanga ubumenyi bujanye no gushingura igitoro hamwe no kubaka ikigega c'intega bizoza. Ati bizofasha Burundi kugishingura neza no kucegereza abanyagihugu bitagoranye hamwe no gutorera inyishingurane zo kukirangura. Amafaranga yagiye yemerwa n'imigwi yose hamwe yababa miliyaridi 2 z'amadolari nk'uko bitangazwa n'abahinga mu vy'ubutunzi ndetse n'abandi benshi bakurikiranye ibikorwa vy'iyo nama. Ni mu gihe kandi ngo impinga ishobora kuba ikiri ndende nk'uko Arendi Kumana arongoye igisata kiraba ivyigwa Bureau d'études stratégiques mu biro vy'umukuru w'igihugu yatangaje, yavuze ko uno munsi kugira imigambi nyamukuru 69 yashizwe imbere ishobora kuja mu ngiro yose hakenewe imiliyaridi 28 z'amadolari muri iyi myaka 5. Ngo vyumvikana ko buri mwaka igihugu kizokenera imiliyaridi 5.6 z'amadolari ya Amerika. Ndikumana akavuga ko rero bitoroshe kuronka ayo mafaranga yose, ariko ko hari ibimaze gukorwa bishobora kwiyongera kuvyo abashikiramigambi bemeye mu nama yabahuje na leta. Ati harayo dusanzwe twaramaze kwegeranya turi kumwe nabo dusanzwe dufashanya ashika imiliyaridi 4.5 z'amadolari. Ngo na leta nayo kandi irafise ayisanzwe itororokanya mu kigo OBR kijejwe kwegeranya amakori n'amatagisi twamaze guharura. Bamwe bati amajambo meza si yakwiye kugira igihugu gitera imbere nk'uko vyatangajwe na Perezida Obasanjo. Mu bitavye iri huriro ridasanzwe harimwo Olusegun Obasanjo yahoze arongoye igihugu ca Nigeria. Iyi naribonye mu vya politike yahanuye abarundi n'inzego z'igihugu guhindura ingene bakorana n'inyifato kugira bashobore gushika kuvyo bipfuza. Obasanjo akaba avuga ko amajambo meza adakwiye kugira igihugu gitera imbere. Ijambo ryiwe yabwiye umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ati nyakubahwa umukuru w'igihugu, numvise ko mwatunganije integuro zitari nke zijanye n'imbono y'umwaka wa 2040 n'umwaka wa 2060. Ni integuro nyinshi cyane, ariko nashaka mu ntunge ngire ico nshikirije kuri ibi. Gutegura imigambi si bibi, yamara mwibuke yuko hari imigambi myinshi itegurwa igarera mu majambo kubera itigeze ishigwa mu ngiro. Ntidukwiriye rero kuba imbohe zo gutegura imigambi gusa, dukwiye kwishira mu ngiro. Atarya umunwa, Olusegun Obasanjo yavuze ko Burundi butegerezwa gukoresha ingufu zidasanzwe mu kurwanya ibiturire. Kubwiwe inzego ntizikwiye kwigira sindabibazwa canke ziteze utunyoni kuri iki kibazo. Ati ntitunyegeze umutwe mu musenyi hama duce twibaza ko atawutubona. Amakungu aratubona, isi iratubona. Ati ntitunyegeze umutwe mu musenyi hama duce kwibaza ko atawutubona. Obasanjo ahanura inzego no gutera intambwe mu bijanye no gutsimbataza intwari ibereye mu gukorera mu muco no gushiraho ibikenewe vyose kugira abanyamitahe boroherwe ngaha mu gihugu c'u Burundi. Mu majambo yiwe kandi akabona ko ata munyamitahe akwiye guhabwa urubuga hama ngo ashike yirukana warahasanzwe ku mvo izo arizo zose harimwo n'iza politike. Akavuga ko vyoba ari bibi cane. Aha mu vyo yatangaje kandi aranibutsa ko murantunge. Aha mu vyo yatangaje Obasanjo kubwiwe avuga ko aranibutsa ko akamaro ko gutunganya neza ivya politike, kubisabikanya no gufata co kimwe abana b'igihugu mu butandukane bwabo. Kubwiwe ngo niyo nzira ya mbere yotuma igihugu kironka amahoro n'umutekano, ari navyo bishikana kuri rya terambere ry'ukuri kandi rirama. Uburundi bukaba bumaze imyaka buhanzwe n'ikena ry'amafaranga y'agaciro ryatumye butoroherwa mu kugura ivyankenerwa biva hanze y'igihugu harimwo igitoro, imiti n'intabire ya kijambere. Amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike akabona ko ubukene bwiyongereye ku rugero rutari rumenyerewe, agafatira ku kungene ibiciro biguma biduga. Izo ngorane rero Uburundi burimwo ngo zatanguye neza mu mwaka wa 2015 igihe umukuru w'igihugu w'ico gihe Petero Nkurunziza yafatiye ingingo yo kwiyamamariza ikiringo kigira gatatu, ingingo yateje impari mu mirwi itandukanye y'abarundi.
nibwo rero haciye hakurikira imvururu canke se ingorane za politike n'iz'umutekano. Umuryango umwe bwa Buraya nawo uca uhagarika imfashanyo waho Burundi yarenga ibice 45% vy'amafaranga leta yakoresha buri mwaka. Ni mu gihe hari ababona ko iri huriro ry'abashikiramigambi n'abanyamitahe ryabaye muri iyi ndwi rishobora kuba imwe mu nzira mboneka rimwe zo kwivyukiranya kw'igihugu c'u Burundi nk'uko bobo ababikurikiranira hafi babitangaza. Abenshi bumvise tuvuze uyu Perezida Obasanjo yatwayeho igihugu ca Nigeria ntibatahura uwo ari we. Uyu Olusegun Obasanjo ni umutama w'imyaka 87 yatwaye Nigeria inshuro zibiri. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1975 General Obasanjo yafatanije n'abandi basirikare ba Nigeria baratembagaza intwaro ya General Yakubu Gowon. Obasanjo acaba icegera c'umukuru w'igihugu. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1976 Perezida Murtala Muhammad yaragandaguwe. Obasanjo aca aramusubirira. Ico gihe Perezida Obasanjo yatwaye imyaka 3 aca aratunganya amatora mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1979 maze ubutegetsi busubiza abasivile. Vyari akataraboneka muri Afurika y'ico gihe. Avuye ku butegetsi, Perezida Obasanjo we yaciye yijukira uburimyi, yongereza aratumwa ko kuba umuhuza hatari hake. Ndetse no mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1995 yarahagaritswe arapfungwa n'intwaro ya General Sani Abacha, mbere acibwa igihano cyo gupfunga ubuzima bwiwe bwose. Sani Abacha nawe rero yahavuye asanda mu buryo butangaje mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1998. Amaze gusandaba rero Obasanjo nawe yaciye arekurwa arezwa. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1999 Olusegun Obasanjo niwe yatahanye insinzi mu matora y'umukuru w'igihugu ku majwi 62.6%. Icatangaje benshi n'ingene yaronse amajwi make cyane mu ntara avukamwo, kubera abanyagihugu baho batwagwa kuba yarubahutse guha ubutegetsi aho badasangiye ubwoko mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1979 nk'uko bitangazwa. Yarasubiriye rero aratorwa mu mwaka w'ibihumbi 2003 hama arangiza mu mwaka w'ibihumbi 2007 kubera atararekuriwe ikiringo cya gatatu. Mu kiringo ciwe ku butegetsi, Perezida Obasanjo yarateje imbere Nigeria, akomeza rwose igisata c'abarwizatunga bigenga. Iruhande kandi y'ingendo nyinshi akora mw'isi, Perezida Obasanjo afatwa nk'umurwizatunga akomeye mu gihugu ciwe ca Nigeria, kuko wewe asanzwe akorera cyane mu gisata c'uburimyi nk'uko benshi mu bakurikirana ivya politike kuri uyu mugabane wa Afurika babitangaza. Mu yandi makuru kandi, muri iyi nama yateguriwe Bujumbura n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye nawe yarashikirije ijambo nk'umukuru w'igihugu yari yakiriye iyo nama. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye nawe yarerekanye ubutunzi nyamukuru bw'igihugu bushobora gukwega abanyamitahe benshi cyane. Yaravuze ivyerekeye uburimyi n'ubworozi, ubukerarugendo, igisata cyo gucukura amabuye y'agaciro ndetse n'ibindi. Bw'umukuru w'igihugu, utwigoro tw'abanyamitahe bo mu gihugu n'abo hanze tuzotuma Burundi bushika ku ciyumviro cyabwo cyo kuba igihugu cifashe mu mwaka w'ibihumbi 2040, igihugu giteye imbere mu mwaka w'ibihumbi 2060 mu myaka 15. Mu kubatera intege rero ngo bashire imitahe mu Burundi, Ndayishimiye bemereye gukingira amatungo yabo nk'uko bitangazwa. Muti gute? Yamenyesheje ko nk'akarorero Murantunga umukuru w'igihugu Neva yaragerageje kumvisha abashitsi biwe ati twateguye ibi biganiro kugira ngo tubibutse ko guhitamwo kuzana imitahe mu Burundi ari akaryo keza ko guhitamwo kongereza inyungu zivuye mu mahinguriro yanyu. Aha niho yamenyesheje ko nk'akarorero mu gihe igisata c'uburimyi cokomezwa hakoreshejwe uburyo buteye imbere bwo guhingura no kubika neza ibiterwa, atagukeka ko Uburundi buzoba ikigega kigaburira umugabane wose wa Afurika. Afata ijambo nawe uwahoze ari umukuru w'igihugu ca Nigeria Olusegun Obasanjo nk'uko twabigarutse ko yavuze ko ibibazo vy'amahoro n'umutekano be no kurwanya ibitura ari vyo bisabwa kugira ngo bumvishe abanyamitahe kuza gukorera mu gihugu. Yashimangiye ati Afurika irakeneye iterambere, irakeneye amafaranga, ariko dutegerezwa kurwanya ibiturire, gukomeza amahoro n'umutekano kugira ngo dukwege abanyamitahe. Uti ntibazoza mu gihugu mu gihe bazi yuko ataco bokunguka. Aha yibukije kandi ko igihugu kidashobora gutera imbere kidakoranye n'igisata cigenga hamwe n'amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike. Ni mu gihe intumwa ziri muri ivyo biganiro bihuza abanyamitahe vyo vyasozerewe ku munsi w'ejo wa gatanu gushika
kwigenekereza gatatu Kigarama ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura bava mu bihugu vya Afurika, Buraya, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ahandi. Twibutsa ko kandi n'umushikiranganji w'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu Albert Shingiro nawe yishikiye mu gihugu c'Ububirigi kugenda kumvisha abagwizatunga bo mu gihugu c'Ububirigi ko bo kwitabira iyi nama. Ubwo rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda kugira ngo tuzushikanwe n'adushikiriza usangize n'amakuru bagenzi aho bari hose kugira ngo baje barabo mu bambere bashikirwa nayo biriko biravugwa bigezweho ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. Ni Umuhuza TV Imana ibahezagira ibikorwa zanyu vya misi yose muriko murakora.